Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Ndabiri wo mwicaranye kadasinziriye. Mukore ko n'inkokora buke bukutamubabaza. Ubwira ati kanguka. Haleluya. Amen. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira ko ni ijambo rivuga ngo gushigwa hejuru n'Imana. Haleluya. Mbega Imana irashira hejuru nivyo? Imana irashira hejuru? Haleluya. Harabo yashize hejuru? Ego. Haleluya. Gushigwa hejuru n'Imana. Tuza gusoma mu gitabo cha Esther igice cha 10 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Esther igice cha 10 murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Aravuga ngo nuko umwami Ahasuwerusi atanga ishikori igihugu cyose nabo mu mazinga yo mu kiyaga, kandi ibikorwa byose yakoresheje ububasha bwiwe n'ubushobozi bwiwe hamwe n'amajambo adondora neza ubukuru bwa Moridekayi, uburyo umwami yamushize hejuru. Mbega n'ivyanditswe mu gitabo cy'ivy'ingoma z'abami b'Ibumedi n'Ibuperesi, kuko uwo muyuda Moridekayi uwaramurengeye yari umwami Ahasuwerusi gusa, kandi yari uhambaye mu Bayuda, yashimwa nabi wabo uko bangana, kandi yaronderera ubwoko bwabo ivyiza, akavuga ibihesha uruvyaro rwabo amahoro. Haleluya. Muri ano majambo hari ico mwumvisemwo? Yesu ashimwe. Haleluya. Jewe hari ico nkuramwo nisunze icigwa cy'uyu munsi. Ico nkuramo ni ukuntu Moridekayi umwami yamushize hehe? Yamushize hejuru. Haleluya. Yesu ashimwe. Beneda tuvuze gushira hejuru, ibyo gushira hejuru sukwishima. Sivyo? Sukwishima. Haleluya. Si inyigisho nshasha tuzanye, ariko ivyanditswe birerekana ko uyu mugabo Moridekayi yashizwe hejuru. Sivyo? Haleluya. Ariko kandi n'Imana twizera, Bibiliya tuvuga ngo n'Imana iri hejuru. Hejuru ya bimwe bimwe, hejuru ya vyose, hejuru y'abantu bamwe bamwe, hejuru ya bose. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Kumenga ni munezerewe bene data. Turiko tuvuga Imana ishira hejuru. Haleluya. Imana ishira hejuru. Yesu ashimwe. Rero iri jambo gushira hejuru vy'ukuri ni ijambo Bibiliya igenda ivuga ko cane gose. Haleluya. Igenda irivuga ko cane gose. Rero uyu mugabo Moridekayi uri kurasoma mw'iki gitabo cha Esther, Bibiliya ivuga yuko uyu ari mu bajanwe inyagano mu gihugu cy'i Babuloni. Bamaze gutwagwa ari nyagano, Bibiliya ivuga yuko ku mugwa mukuru Ishushani mwaka karere umwami Ahasuwerusi yararongoye, niho Moridekayi yarari, niho yaba ku mugwa mukuru. Ariko ku bintu bijanye n'ubwami twumvise ko umwami ariwe yamushize hejuru. Ariko Bibiliya avuga neza yuko imbere yuko Moridekayi mwami mushira hejuru, baratubwira ngaho yamari, ngo yama yicaye ku kirimba. Bibiliya nivuga ngo yama yicaye mu kirimba, ariko ngo ku kirimba harimo itandukaniro, kuko mu kirimba ni he? Ni ndani. Ariko Moridekayi ngo yama yicaye ku kirimba.
ntibavugaho ahariho mugabo quelque part urumva yuko hashobora kuba ari hanze ku kirimba. Yesu ashimwe. Haleluya. Shubona yicaye ku kirimba ushaka kumuha image, kuko ku kirimba kumure haba hicaye abateramye, haba hicaye abantu batandukanye. Rona Moridekayi ngo yama yicaye ku kirimba. Nibavuga ko hari igikorwa yari ahafise, nta kazi yari ahafise, ariko yama yicaye ku kirimba. Rero Imana ishimwe, igitabo ca Esiteri gitangwa kitubwira yuko nta muntu yari hejuru ya Moridekayi, havuye umwami Ahasuwerusi. Haleluya. Mwumva uyu mugabo yarashizwe hejuru koko, yarashizwe hejuru. Subira usome urabe. Haleluya. Ubundi iki gitabo kiriko kirahera, urabona iki gice ca 10 kirimo imirongo 3 gusa. Rero iyi mirongo iriko irasintetiza cyane yerekana mu ncamake ivyaranze uburongozi bw'umwami Ahasuwerusi. Sivyo? Ngo ububasha bwiwe n'ubushobozi bwiwe, ngo hamwe n'amajambo adondora neza ubukuru bwa Moridekayi, uburyo umwami yamushize hejuru. Ngo mu vyaranze uburongozi bwa Ahasuwerusi barashizemo ingene umwami yashize hejuru Moridekayi. Ngo ishigwa hejuru rya Moridekayi biri muri bimwe bikuru bikuru vyaranze inganji y'umwami Ahasuwerusi. Haleluya. Ariko ikindi kintu gikomeye sinzi ko mwakibonye, Moridekayi umwami ntiyamushize hejuru gusa, ariko ngo vyaranditswe. Vyanditswe hehe? Vyanditswe nompa ku gapapuro gasanzwe, ngo vyanditse mu bigenda bidonda ivy'abami. Haleluya. Reka tuhasome neza. Bavuze gute? Bene data turiko turajana. Tugiye muri Bibiliya turaza guhezagirwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Baravuga ngo mbega ngo ni vyanditswe mu gitabo c'ingoma z'abami b'Ibumedi, n'Ibuperesi. Yesu ashimwe. Ubundi ivyagezwe vy'abami b'Ibumedi n'Ibuperesi, abaserangura ivya Bibiliya, vyari vyagezwe bidahinduka. Yesu ashimwe. Haleluya. Ivyagezwe canye amategeko canye ibintu bigiye mu gitabo c'ivy'abami b'Ibuperesi n'Ibumedi vyari vyagezwe bikomeye cyane bidahinduka. Bishitse ugakora n'ikosa ugafatwa n'itegeko rivugwa n'igitabo c'abami n'Abaperesi, byaba birangiye. Byaba yari amategeko adakurwaho kandi adahinduka. Rero Moridekayi ashigwa hejuru, birandikwa mu buryo budakurwaho, mu buryo bw'amateka. Dufise Imana ihindura amateka. Haleluya. Dufise Imana ihindura. Abo yahinduriye amateka mugire gutya. Canye ni imvugo yiwanje. By'ukuri Imana irahindura amateka, bikaba mwibanga cyangwa bikaboneka. Bikaboneka. Tusimana ihindura amateka. Imana yahindura amateka ya Moridekayi, irandikwa, byandikwa mu gitabo gikomeye. Haleluya. Amen. Je ibi ndabinezererewe kuko haraho naciye. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuko mu buzima ubundi hari umuntu acishwa bugufi. Gucishwa bugufi birabaho. Cyanye umuntu yama binyerera, ibyama binyerera. Hari igihe umuntu acishwa bugufi, hari igihe umuntu aba hasi. Haleluya. Ico gituma nimba bivuga ngo Imana irashira hejuru, nuko umuntu atama hejuru. Yesu ashimwe. Ibintu ntivyama hejuru, hari gucishwa bugufi. Ukumva kucishijwe bugufi n'uri ruhande yawe akabimenya, akabibona. Uyu mugabo Moridekayi yarazwi yicaye ku kirimba,
ariko asubira kuboneka yambaye imyambaro abantu. Haleluya. Asubira kuboneka ari cegera cy'umwami Ahasuwerusi. Ngo yaricaye hasi biraboneka, yongera arakuzwa biraboneka. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo igukuze. Ni waba wuzuye ibisabwa tukongereko. Kwari ubutakwije ibisabwa. Ariko ukwije ibisabwa Imana imuzamure. Haleluya. Reka dukomere uwo mwami amashi. Haleluya. N'umwami akomeye cyane. Haleluya. Ari Zaburi imwe nashaka ko dusoma, ariko aha mu gitabo cya Esiteri muhagumize urutoki. Zaburi igice c'113. Zaburi igice c'113 umurongo wa 5. Avuga ati ninde awanye n'Uhoraho Imana yacu, afise intebe yiwe hejuru cyane. Bene data, Imana dusenga sakamana. Haleluya. Turaza ko dusakamana kaba muri annex. Oya, Imana ntiba muri annex. Harigere umuntu asugerezwa kumva umenga Imana yugaranywe. Imana ngiri hejuru. Haleluya. Ngiri hejuru cyane ko tutabivuga. Imana iri hejuru cyane, irengeye. Amen. Ngakicishiriza bugufi kuraba ivyo mwijuru n'ivyo mwisi. Iyo ni Imana. Umurongo w'indwi, akura umugorwa mu mukungugu, ashira hejuru umukene, amukuye he? Ikura ku cyawe, kicarikana n'abakomeye. Hari ahantu Imana igukura. Haleluya. Ngikura umugorwa mu mukungugu, ikamushira hejuru, ikamwicarikana n'abakomeye. Haleluya. Rero iri jambo gushigwa hejuru n'Imana si jambo ryobwirwa abadafise amahera. N'ufise amahera ndakeneye aryumvirize. Yesu ashimwe. Burya igikenwa kikabura se amahera gusa, wokena amagara. Sivyo none? None Imana igukijije, muganga yavuze ati twasezeye, ntibigushize hejuru. Nuhava usamara uvuga ati abadafise amahera barihe. Nuraba abadafise amahera, wewe wira. Yesu ashimwe. Mbega nta bantu bakena ubwenge bwo mu ishuri, wewe ugatambuka ugenda undi agasibira gatatu. Ariko hariga Imana ibikora, nawe ugatera imbere. Imana ikakuzamura mu buryo bw'ubumenyi no gutera imbere mu ishuri. Birabaho. Haleluya. Umuntu arashobora kugira byose mbwo ugasanga ari kumugayo, ugasanga akarera bamwe ntiyemewe. Mugabo hariga Imana igushira hejuru socialement mu kibano, ukubahwa. None niko vyana. None Imana ntiyubahisha. Dufise Imana yubahisha. None Imana ikubahishije ntibigushize hejuru. Turiko tuvuga Imana ishira hejuru mu buryo bucanye ubundi. Hari Imana ishira hejuru. Haleluya. Imana irashira hejuru mu gutanga ubwenge. Aho umuntu ashobora kubona ibyo abandi batabona, agakora ibyo abandi badakora. Imana ikagushira hejuru mu buryo bw'ubwenge. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari uburyo butandukanye Imana ishobora kugenda yigaragazamo, igashira abantu hejuru. Imana ashaka kugushira hejuru mu by'ubutunzi. Imana ashaka kugushira hejuru mu nyifato. Anca nibuka inyifato twari dufise kera. Ugayitse nawe ukabibona, wahura n'umwigisha kwigisha mu ishuri ugakwepa, ugaca inyuma y'inzu ukinyegeza. Aho nta deni agufitiye, ntaca kuvugishije. Mugabo muri wewe hariyo vide, harimo ikibazo, harimo gucishwa bugufi, harimo kuba hasi.
ariko Yesu aho yatugereramwo ubu tugenda twemye. Haleluya. Ntitugitinya umuntu, ntitucinyegeza. Rero inyifato z'abantu zashaka kuba hasi bagakengereka, aho wotuma umuntu kanaka wowe bakakwirengagiza kuko utari presentable. Igihe kimwe hari umusore yanyegera arambwira ati wewe hari ahantu tutojana. Ndavuga ati umuhungu aranyiyemeye ko kwe tari ahantu je no kwinjira wowe nkasaba ko usigara hanze. Mugabo sinari bwakizwe, il faut faire attention. Ubu ndi mu mwami, je suis dans le Seigneur. Haleluya. None ubu hari umuntu yonsiga hanze? Haleluya. Rero dufise Imana igira neza shengero. Haleluya. Rero ngarutse mu gisomwa gatoya, ubundi Bibiliya ivuga ngo uyu mugabo Morodekayi ni umwami yamushize hejuru, ariko sivyo. Umwami yabaye kanari, yabaye umugende. Mugabo uyu mugabo yashizwe hejuru n'Imana. N'Imana yamudugije. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Sinzibagira aho naba, ugiye umunsi nimba uba mu rupangu rwawe bushima, none ntiwadugijwe. Hari guba mu rupangu urimo amazu nka 10, aho utabukira abatuwarete ingene imeze, isuku ingene bimeze, urumva ubo bahawe nyine. Ahantu twabaye ico gihe kugira ngo bahosharije cash power barakorekta amahera. Ariko sinzibagiye ko igihe kimwe collecte yageze ntagira n'ugwa Kongo, ntagira namba. Umunsi wa mbere bararindira, wa kabiri bararindira, kwa gatatu inama irakorana ati rero tugira dushiremwo urutsinga rwe turukuremo. Iyo nama irigwa baragura. Erega iyo umuntu avuga ibintu hari kenshi abapastori twagiza gushusha abantu, ariko ntidushusha. Ico gihe baragura amayinite, barashiramwo, baragenda neza baritonda, bahiga urutsinga ruji wanje. Abagore batonze, abana batonze, ko barabaza ati none umuntu yatumye iyi nzu izima panda 3 jours ninde? Ati ni wa mugabo. Urutsinga rwanje bagire baracomora, ya Mana yanje ikibizimya byose. Uwari karabikora bahakwa kumwica avuga ati bigire neza, subizamwo wewe uraba urutsinga rwiwe, uri kucomora urutarigo. Arasubira aracomeka, bararokariza neza, baracomora, ya Mana yanje ibizimya byose. Aho nanje narahantu ndiko ndaraba ibiriko biraba, s'il vous plaît maramaye ku buryo butavugwa. Burya hari igihe burya kuba hasi birabaho. Nsenga nubaha Imana, ndumva kabisa ko icuya kibize, ariko ivyo guca ugo rutsinga rwanje birabananira. Baravuga ati bireke, barabireka. Haleluya. Rero Imana ingirira neza, mugabo ico shaka kuvuga iki gihe suko Imana yabikoze, shaka kukubwira ko nari hasi, nari ncishijwe bugufi. Haleluya. Ariko Imana bukebuka igenda iranduza, iranduza. Haleluya. Yesu ashimwe. Hagera igihe baza barashiramwo, bakaza kumbwira bashizemwo ko bari batangwe kubona ati yamara uyu mugabo tuze twitonde. Yesu ashimwe. Haleluya. Hagera igihe aheze ubijejwe agenda agashiramo, akanyegera buke buke akavuga ati uraraba twashizemwo, nanje ati ndaza kuraba. Haleluya. Rero Imana igira neza. Nimba twovuga ngo ni Imana ishira hejuru, abantu b'Imana by'ukuri Imana irabashira hejuru. Ariko Imana ibashira hejuru babanje guca ahandi hantu.
Yesu ashimwe. Ibindi ko ndavuga turabitahura. Hari umuntu Imana itagiriye neza. Yesu ashimwe. Imana yatugiriye neza. Haleluya. Rero icyo nagomba gushimangira, Bibiliya yavuze ngo umwami ngo niwe yashize hejuru Moridekayi, ariko haba namba. Uyu mugabo ni Imana yamushize hejuru. Uravye mu mw'iki gitabo ca Esiteri mu gice ca 3, dusome kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Ngo maze hanyuma y'ivyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata umwagagi, amushira hejuru, amugira mukuru w'abandi baganwa bose. Maze abagendanyi b'umwami bose bari ku kirimba ibwami bunamira Hamani, bakamwikubita imbere, kuko umwami yari yarabishinze ngo bamuhe ico cyubahiro. Ariko Moridekayi ntiyamwunamira, ntiyamwikubita imbere. Mwumva gushigwa hejuru kwa Hamani kwavuye kuri Moridekayi. Hamani kwa Moridekayi. Moridekayi ntiyigeze yunamira Hamani. Yesu ashimwe. Ntiyigeze amwikubita imbere. Nabi vyakurikiye. Maze abagendanyi b'umwami bakiri ku kirimba ibwami babaza Moridekayi bati, ni igiki gituma urenga icagezwe c'umwami? Nuko bashishikara kubimubwira. Uko bukeye ntiyabumvira, baca babibarira Hamani ngo barabe ivya Moridekayi uko vyoba, kuko yari yarababwiye ko ari umuyuda. Yesu ashimwe. Hari ikintu gikomeye Moridekayi yagaragaje cyatumye Imana imunezererwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Moridekayi ngo yari yababwiye ko ari umuyuda. Mu yandi majambo, Moridekayi yari umwana w'umuyuda, bivuga ngo yava mu muryango wa Benjamin. Uyu yava mu ihanga ry'Uhoraho, ihanga ritunamira abantu, ihanga ritunamira ibigirwamana. Haleluya. Ararahira ngo igihe Hamani asohotse ngo ntiyamukubita n'urugohe, ntiyanamuraba ngo amwikubita imbere. Yesu ashimwe. Kuko uyu mugabo yarazi Imana y'ukuri. Dukorera Imana y'ukuri, twizera Imana y'ukuri. Haleluya. Rero ikintu ca mbere Moridekayi agaragaza nuko atigeze yikubita imbere ya Moridekayi, ko yabona ko uyu aje kubigirwamana, nawe akaba azi Imana. Rero bene data, ntidushobora gushigwa hejuru cyangwa ngo twigishe gushigwa hejuru igihe abantu batatahuye yuko hari ibigirwamana bakwiye guca kure. Ikigirwamana nico kintu cyose ushaka kureka kikaba mu kibanza c'Imana. Hari uwigishije avuga ati mu mutima w'umuntu hari intebe y'Imana, hari ikibanza c'Imana. Bega ni Imana iri ku ngoma mu kibanza cawe, cyanya hari biri priorite, hari vyaje kwicara mu ntebe y'Imana. Bega birabaho hakabaho ikigirwamana, umuntu akunamira ikintu mu mutima wiwe, birashika. Haleluya. Rero uyu mugabo yari yaratahuye igitabo cyo Kuvayo igice ca 20 umurongo wa 4 n'uwa 5. Aho Imana yari yarababujije kunamira igishushanyo n'ikindi kintu cyose. Si ivyo gusa, uyu mugabo Moridekayi abaserangura ivya Bibiliya bavuga yuko uyu mugabo Hamani yari uwo mu gisekuruza c'Abamaleki. Abamaleki bwari ubwoko bw'abansi b'ubwoko bw'Imana. Muzobisoma mu gusubira mu vyagezwe igice ca 25. Murandika kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 19. Abamaleki igihe ubwoko bw'Imana bwava muri Egiputa barushe, ngo bategereye abagore n'abana n'abandi bantu bose barushe barabica. Nuko Imana isohora itegeko yuko mu mateka y'abisirayeli
y'Abisirayeli bazogwanya umunyamaleki. Rero uyu mugabo Moridekayi amenya yuko uyu Hamani ari uwo mu muryango w'abanyamaleki. Aravuga ati uyu n'ubusa imbere yanje, icyo Imana imuvuga ko nuko nazomwunamira ahubwo negeza kumuhanga. Arangije aramuhanga. Yesu ashimwe. Rero bene data, kugira ngo mbandaye, imbere yuko tuvuga gushigwa hejuru, kugirirwa ibakwe, kugirirwa neza n'Imana, dusabwa gusuzuma. Moridekayi ntiyigeze yemera ko mu kibanza cy'Imana hoshigwa ikindi kintu. Haleluya. Mbega birashika mu kibanza cy'Imana umuntu akashira ikindi kintu. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero urabe birashika kumbure umusore witeguye kazogutwara ukamushira hejuru ukamugigikigwa Imana aho utacumva Imana ikivuga. Birabaho. Iyo wakujije umuntu w'umusore ukavuga ati uyu niwe tuzubakana, ukamushira hejuru ukamugikigwa Imana cyawe, wisanga uri mu vyaha, wisanga utumva Imana, wisanga mu ariko ikigwamana kigutwara mu vyaha. Nivyo n'umusore ashaka gukuza inkumi atacumva Imana. Ikigwamana ni giki? Nico kintu wiruka ko ukagera aho utacumva Imana, ikubwira ngo uri mu cyaha, kubwira ngo inzira siyo, ugasanga ico kintu waragikujije ukemera kugikurikira aho bica hose. Haleluya. N'abantu barakora ubuzi baciye mu vyaha. Aho ushobora gufata igisata kanaka kubw'akazi wumviseyo ukagishira hejuru y'Imana, aho utacumva Imana ukemera guca no mu vyaha kugira ngo wicare mu ntebe y'ico gisata. Nta bantu bashira hejuru ibihugu. Ushaka gushira hejuru umuntu, ushaka gushira hejuru igikorwa akazi, ushaka gushira hejuru igihugu. Barakubwira yuko abarondera amaviza cyane cyane aja muri Canada ni bake bagenda mu kuri. Benshi bagenda bishe ba se na ba nyina. Ugashira hejuru igihugu, kavuga ati negezwa kuzoba muri kiriya gihugu. Ukemera no guca mu nzira, wishe so, wishe mama wawe, wishe n'abo muvukana, ukagenda kuvuga ati je ndi munzi, wumvirije neza n'inyuma bariko barandasa. Bariko barandasa. Inyuma yanje ndiko ndakurikiranwa. Amazina wahora witwa Karoli ukitwa Matayo. Wavutse muri 2021 ukavuga ko wavutse 8 anniversaire yawe ntibikiba. Kubera washize hejuru ikigwamana, igihugu cyakubere ikigwamana. Shengero tureke Imana yitwa Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Tureke Imana yitwa Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yakobo igice cya 4:10 ngo mwicishe bugufi muri imbere y'Imana, nayo izobashira hejuru mu gihe gikwiye. Haleluya. Uyu mugabo Moridekayi ni Imana yamushize hejuru kuko niyemeye gushira mu kibanza cy'Imana uyu mugabo Hamani. Yesu ashimwe. Haleluya. Bariza mugenza bati mbega mu mutima mu kibanza cy'Imana hari yondi. Mubazi hari yondi. Nabakata Hamani yicayeyo. Hari ibintu twikubita imbere. Ikindi kinyereka yuko uyu mugabo Hamani Moridekayi atashizwe hejuru na Asuerus, ariko yashizwe hejuru n'Imana. Turashaka gusoma muri Esther igice cya 4. Esther igice cya 4 umurongo w'7 n'umurongo w'8. Haleluya. Rero Imana muyireke yitwe Imana. Haleluya. Twumvise ko ari ikura umugobwa igakura umukene hasi kamushira hehe hejuru. Esther igice cya 4 umurongo w'7 n'u'8
ngo Moridekayi amudondera ivyamubayeko vyose n'igitigiri c'amahera uko kingana Hamani yasezeranye gutanga ngo aje mu bubiko bw'umwami ayatanze kugira ngo ageseze abayuda. Mwabonye ingingo Hamani yafashe amaze kubona Moridekayi atamwumvira, ngo yafashe ingingo yo kugeseza abayuda. Haleluya. Kuko aka karere uyu mwami Ahasuwerusi yararongoye, muri iki gitabo haraho bavuga yuko kari kagizwe n'ibihugu 127. Rero Hamani ashiraho umugambi wo guhonya abayuda aho bari hose mw'ibi bihugu 127. Turabe ico Moridekayi yakoze. Umurongo w'8 amuha n'ikopi aha Moridekayi yari karatuma kuri Esther avuga plan ihari, yongera atanga na kopi cyane n'urupapuro ruvyemeza. Amuha n'ikopi y'ivyanditswe vy'iryo tegeko ryo kubageseza ryamamajwe ishushani, ngo ayereke Esther abimusobanure aheze agire gute, amwihanikirize ngaje ku mwami amwinginge atakambira ubwoko bwabo kuri we. Mwumva Moridekayi yarahisemo gukiza agatwe. Iyo abawe wari kugira gute, itegeko ryo kugeseza ryasohotse, harige batari ko iyo waciye kwera. Rero Imana niyo yashize hejuru Moridekayi, kuko Moridekayi yemeye gukoreshwa n'Imana kugira ngo ihanga ryose rikire. Haleluya. Ubundi Moridekayi ni kigereranyo ca Kristo. Kristo yitangiye bose. Moridekayi niyitangiye agatwe kiwe gusa, niyitangiye umuntu umwe canye babiri, yitangiye ubwoko bwose bw'Imana. Haleluya. Yitangiye ubwoko bwose bw'Imana. Nitubona bwira Esther ati turabe ingene twokwepa, turabe ingene twokiza agatwe, arahagarara avugira ubwoko bwose. Rero uyu mugabo Moridekayi urabona ko yari afise umutima w'Imana. Mbega Imana niyabona ko ubu bwoko bagambire kubugeseza, Imana yarabubona. Ariko Imana ibona hagutse umugabo yitwa Moridekayi afise umutima w'Imana. Etashimwe. Rero shengero ry'Imana, Imana nishira hejuru, umuntu ashira hejuru we gusa nabi we gusa. Haleluya. Ntidushobora kuvuga ngo ni Imana ishira hejuru igihe tukifise umutwe urabi ivyacu gusa. Moridekayi ashigwa hejuru n'umwami, umwami ategetswe n'Imana, kuko uyu mugabo Moridekayi yarafise umutima w'Imana. Ihanga ry'Imana ryari ihanga rya Moridekayi. Urukundo Imana ikunda ihanga ryayo nirwo rukundo Moridekayi yakundira ihanga. Bibiliya ivuga ngo iri tegeko risohotse, Moridekayi yambaye amagunira, aja ku kirimba, aja habona, niyinyegeje. Gushikaho Esther ngamurungikira imunzu kugira ngo akure akamaramaza ku kirimba, ashaka kubihoyahoya. Moridekayi aravuga ati ntibibaho, sishobora gukura amagunira. Niho yaciye amutuma akavuga ati vugira abayuda, vugira abayuda, vugira ubwoko bw'Imana. Mwene da, mbega uyu munsi wovugira ubwoko bw'Imana birashoboka. Yesu yitangiye amahanga, kandi mu kwitangira amahanga havuyemo ishengero. Uyu munsi ashaka kwitangira benshi bice mu kwitangira ishengero. Haleluya. Yesu ashimwe. Beneda, nimba hari ikintu cyo kwitangira, n'ukwitangira ishengero. Ubundi umuntu agihumeka, ico akwiye kwitangira ni ishengero, agakura akitangira ishengero, yasaza ishengero naryo rikamuraba ashaje. Ndabesha. Yesu ashimwe. Aha numva mutariko murahumva mugabo harakomeye cyane. Beneda, umugambi w'Imana nuwahe? Hari umuntu yotubwira umugambi w'Imana?
Haleluya. Proje y'Imana si ugushira mu isi amasikani y'igihumbi. N'ishengero ryoba gihenze igihe intumbero yaryo ryoba ari kugura amakwasiteri nka 30. Nimwiyumvire igihe ishengero ryovuga ati tugura amakwasiteri 30. Byogenda gute? Bugwana bakicana. Kuko batangura guhara izo kwasiteri ayo zinjiza ku mwaka. Basanga ari umuriyaridi bagaca bafatana mu mashati. Polisi ciza. Baba baza ati bimeze gute muri shengero turi shengero bimeze gute? Dufise kwasiteri 50. Ziriko zirya bamwe abandi ntituzi biriko biraba. Shengero ico Imana yitwararitse n'uwo muntu mwicaranye. Morodekayi yakoze ku mutima w'Imana mu kuvugira ubwoko bw'Abayuda. Haleluya. Rero kugira ngo ukore ku mutima w'Imana raba uwo muntu mwicaranye. Twebwe mwishengero tuzi ko ari abantu boroshe n'abagorana. Ariko uw'Imana ikirakurungika ko nurya gorana. Ubundi abantu batekereje bo mwishengero Imana ntizobatubaza. Izokubaza urya eba. Urya dafadika urya gorana ni Imana izokubwira ati mbega naka wari umuzi oya. Naka wari umuzi umwe yatukana umwe yasabiriza. Itwararike umuntu. Kuko Imana ico yitwararitse ni umuntu. Rero ikinagomba kukivuga kuko bimwe mu byatumye Morodekayi ashigwa hejuru nuko yitwararitse ubwoko bw'Imana. Nawe uyu munsi nimba ukeneye kubona Imana igenda ikugirira neza, sohoka mu vyawe buke buke utangure kugira umutima w'Imana wo kwitwararika ishengero. Bega iyo umuntu aje ngaha gakoropa yiyumviriye we gusa canye yiyumviriye benshi. Yesu yiyumviriye benshi. Morodekayi yiyumvira benshi. Iyumvira ingene nawe wo kwiyumvira benshi. Ukoropye wiyumviriye benshi. Ukoze igikorwa c'ishengero wiyumviriye benshi. Imana yakunda abantu biyumvira benshi. Tugeze mu gihe aho tuvuga ngo ishengero rya MINEVAM Kigobe ngo n'umuryango ukorera abandi. Ariko uri kurasuzuma akagwi gato mu ishengero niko kiyumvira iby'ishengero kakiyumvira ibya benshi. Abandi turi ba seti. Turi ba nyandwi. Tuza kwishengero kuwa Mungu. Iyo uza kwishengero kuwa Mungu uba waratakaje vision yerekwa ry'Imana. Haleluya. Bene data ahantu bibiri tubwira ko Imana yatanze ivyo ifise by'agaciro. Haleluya. Ni gihe Imana yari kwiyumvira gucungura umwana w'umuntu. Aho niho bibiri tubwira ko je ata investi. Je ata ndone. Imana yatanze vyinshi kugira ngo ishengero ribeho. Burya gukorera ishengero ni ikintu kinini cyane gusumba uko tuvyiyumvira. Haleluya. Rero uyu munsi wiyumvira ati ishengero nkora iki? Nanga iki? Hanze y'ibyo uri kurafasha mu ishengero biragoye kugira ngo Imana izi kuzamure. Imana ikuzamura kugira ngo uzamure abandi. Kandi wowe kazamura abandi kubera Imana yakuzamuye. Ni bandi Imana yashize hejuru. Ni bake. Ni bake. Haleluya. Imana yatugiriye neza. Rero twitwararike umubiri wa data. Ari ryo shengero. Iki nico cyatumye Imana inezererwa Morodekayi. Yitangiye ubwoko bw'Imana. Yitangira abera. Uyu munsi uhamagara Imana yentervena ari ivyawe gusa. Bega uhamagara Imana ikentervena mu by'abandi. Intervention directe uyigira ari wewe gusa. Gira intervention directe y'Imana no kubw'abandi. Timoteyo wa mbere igice cya 1 Paulo avuga ati irya mbere na mbere ndabahamagara kwingingira bamwe kwingingira abantu bose kubasengera kubasabira Yesu ashimwe no kubashimira Imana. Rero tugire umutima munini w'ubwami bw'Imana. Haleluya. Wombariza mugenzi wawe icakora mu ishengero. Mubazi. Kandi ataguhaye inyishu umubwira ati uranjaniye ideni.
cyane umubwira ati uciyumvire kuzokimbarira mumbarizi ati ukora iki mu ishengero? Twabajije ni ikibazo ntidukenera inyishu ngaho ariko nuko uciyumvirako. Haleluya. Bene data, ndibuka igihe jenshi ngaha mu ishengero ndamukije umukozi w'Imana, ikintu ca mbere yambwiye ati ukorera Imana. Nico kintu yantekere, yambwiye ati hari umugisha mu gukorera Imana. Haleluya. Kiretse ko yandavye arandaba ingene meze, arambwira ati ndavye ugende bakwigisha gitari. Yaranteye intege mugabo amani iciyumvira. Ugende bakwigisha gitari, vyobera uri hari uri kurakubita gitari. Ko yabona umuhungu avuye mu isi akavuga ati uyu yovuza gitari. Haleluya. Ariko yaranteye intege. None uyu munsi sindiko ndakorana n'abavuza gitari. Kandi gitari naraje kugira abakinyigisha. Babanza kumbanira. Barambwira ati wowe gomba tukwigisha gitari, banza winjire muri korale. Ca ndinjira muri korale. Mugabe gitari narinze mvayo ntakorako. Banyigishije ibintu bikomeye, mugabe gitari sinakozeko. Mugabo baranyigishije gukorera Imana. Nimba ari ahantu nigiye gukorera Imana ni muri korale. Namaze yo 2 ans. Ahubwo ikazi bari bamaye kandi uko kwanura amabafure ndayasubizayo. Nkayishira hindi nkayishira. Nari ngikomeye si ibi mubona nakuze. Nari nkomeye bafure narazanura nkazitwara nkazizana. Imana iramu umugisha. None murabona yangize uwo kwihema. Dukomere Imana amashi. Haleluya. Ukeneye gutera imbere mu bwami bw'Imana, uze wibaza icyo ukora mu ishengero. Nimwabaye interese mugabo muvyiyumvireko. Umugisha w'umwana w'Imana nico akorera Imana. Rero nimba kuwa mbere uja mu vyawe, kwa kabiri ukaja mu vyawe ugakungumura Bibiliya kuwa Mungu, isengesho ryawe rigera hafi. Haleluya. Amen. Rero Imana irakunda abantu bitangira umurimo wayo. Umurotekayi Imana imushira hejuru kuko atemeye ko mu kibanza cayo haja yicaha canke ikigirwamana. Imana imushira hejuru kuko yitwararitse ihanga, yitwararitse ubwoko bw'Imana, yakoranye na Kristo. Hamani burya yarafise plan ndende, exterminer le peuple, gukuraho ihanga. Ubwoko cyari ikintu kinini, cyo gituma Moridekayi yakoze ikintu kinini. Rero mu bwami bw'Imana urabe ico uri kurakora icarico, utumutera igiti hari inyuma, azovuga ati yateye igiti. Ariko we investise mu ishengero rya Kristo. Nimba ari ahantu ho gushira ingufu mwene data ni mu ishengero. Sinza amahera utunze mugabo ushire umugabane w'amahera utunze mu ishengero. Haleluya. Aho uri kugendana n'Imana kandi izokugura imiryango ikomeye cyane. Amen. Haleluya. Ikindi kintu nagomba guhereza ko turabona Esther igice cya 2 umurongo wa 21 na 23, tubona ikindi cyerekana ko Moridekayi ari Imana yamuzamuye kamushira hejuru. Esther igice cya 2 umurongo wa 21 n'umurongo wa 23 avuga gute? Ngo muri iyo minsi Moridekayi yari yicaye ku kirimbi bwari. Wa Moridekayi Imana yamugiriye neza. Uyu mugabo nta kindi yakora ngo yaba yicaye ku kirimbi bwari. No, hari igihe wicara ahantu ukimvira ati nzohava gute, ugaharura imodoka ukaraba abantu ingene bambara, ukumviriza amakuru arengana, abantu ugahaguruka ukaja kurya wabironse, ugasura ukaryama, ukaba muri mu kantu ko kuzunguruka. Umugabo ngo yama yicaye ku kirimbi bwami. Ariko rero ngari ku kirimbi bwami ngo babiri bo mu nkone z'umwami, Bigitana na Tereshi bo mu barinda umuryango.
ngo uyu mugabo nawe yaba yicaye ku muryango, hano habari ni kubitirigara ku muryango gusa. Ngo barashavura, ngo barondera ingene bo kwica umwami Ahasuwerusi. Iyo nama imenywa na Moridekayi, abibarira umwamikazi Esiteri. Esiteri nawe abibarira umwami atumwe na Moridekayi. Ivyo babisuzumye basanze ariko biri, abo bombi babamanika ku giti, maze ivyo vyandikirwa imbere y'umwami mu gitabo kidondora ibigenda biba ku ngaji yiwe. Igihe Moridekayi avuga ivyo bintu vyarasohotse biramenyekana, mugabo Moridekayi ntiyamenyekanye, ntiyatumweko. Kandi ubona ko intumbero yabikoranye yari intumbero yo gukora iciza. Roshaka gweza ndakubwira ati witeho iciza mu buryo bwose. Haleluya. Moridekayi natuma kuri Esiteri umubwira ati genda umubwira ati hari umugabo agomba kubwira ibintu. Oya. Amubwira ati muraraba neza ari bitagenda neza, ariko ntiyikubita kugikiriza ngo baze amuvuge. Yakoze iciza. Umbwire mugenzi wawe ati ukora iciza, ukora ineza ikaguherekeza. Raba ku murongo wa igice cya 6 cya Esiteri tubona umwami abuyitiro amenya Moridekayi, yamumenye Imana imubujijitiro. Hari igihe iciza ugikora kakaba kamizwe n'ingoma, mugabe imbere y'Imana nta kamizwe n'ingoma. Witwararike vyose. Ariko uvuga ngo noba nitaye mu bintu ndamuhanuye, ntuzoba witaye mu bintu. Ubundi hari igihe Imana ikwereka umuntu kugira ngo ugende umubarire canke umusenge, ariko keke part hari ico utegezwa gukora ku bw'uwo muntu. Ntube nirumve ko Moridekayi ntiyabaye nirumve ko yakoze igikorwa ciza kimusanga imbere. Esiteri igice cya 6 umurongo wa 3 ngo nuko Moridekayi ngo nuko umwami arabaza. Ahari igihe bahejeje kumusobera yabuzitiro abonye ivyo Moridekayi yakoze. Umwami arabaza ati mbega uwo Moridekayi, haleluya, mbega uwo Moridekayi hari ishimwe canke icubahiro yahawe kubw'ivyo? Yesu ashimwe. Haleluya. Ilifo ko imibereho yawe igera ahantu igatuma Imana ibazanya n'abamarayika ati mbega hari ishimwe, hari ishimwe yahawe kubw'akija ciza, hari ishimwe. Aha ndaryoherwa kuko umwami ntiyarazi Moridekayi, ariko abaza ngo uwo Moridekayi hari ishimwe yahawe. Rero shengero twitwararika ineza muri vyose. Na vya bindi uvuga ngo ntibindaba, higa iciza wokora. Umuntu ataye amahera yatora uyamuhe. Kera utaye amahera sinaguha. Naha kumbure harimo abadatanga iciza. Yesu ashimwe. Umubanyi wawe azigije ibiharage, ntugu muvyumviriza ngo ari umuntu azigije ibiharage. Higa aho bizigiriye, ushikeyo ukora iciza. Moridekayi umwami amudugiriza mu kantu gato, kanditswe ari gato, Imana igakorera ko kavamo kuba icegera c'umwami. Haleluya. Abicegera c'umwami. Yesu ashimwe. Rero ube prudent. Burya abagendana n'Imana n'abantu bakwiye kugira amakenga. Yesu ashimwe. Kuko Imana hari abantu igendana nabo. Hari igihe ushika mu bantu ugasanga abantu bari mu rusaku, nawe ugakorokera mu rusaku. Ntukorokere mu rusaku. Burya igihe umuntu aguciye ko ukabona ni mugufi, vuga iciza k'uwo muntu. Burya igihe umuntu aguciye ko ukabona atandukanye n'ivyo umenyere canke n'ivyo ukunda, reka kwiyanduza. Vuga iciza, kora iciza. None si twebwe tugenda turizibiririza.
ushaka kuba umuntu avuga nabi abandi, uvuga nabi abakozi b'Imana, uvuga nabi abakuru b'akarere, uvuga nabi vy'igihugu. Ariko bene data, uyu mugabo Moridekayi cyatumye yitwara neza, Bibiliya ivuga ngo yari umuyuda, yari umuntu w'Imana. Ndabibutse ko Bibiliya ivuga ngo twebwe turi abayuda b'ukuri. Umuyuda b'ukuri ni umuyuda wo mu mutima. Haleluya, haleluya. Rero duhiga iciza mu bintu byose, ku munsi kora iciza, igihe cyose kora iciza. Haleluya, kora iciza. Abanyefesi igice cya 4:29 haravuga ngo mu majambo yawe ntihagire ibiyago bibi bivayo. No harike wicarira kuvuga umuntu nabi, ukicara kuvuga isaku, ugasanga uri kurazibira inzira yawe yo gukuzwa n'Imana. Haleluya. Mu bihugu bashaka ko harabera ibintu udashima, udatahura, utanezere, mugabo wibuke kuri umuyuda w'ukuri, atavuga nabi, ahezagira. Haleluya. Hezagira. Mbwira mugenzi ati hezagira. Umuntu akora iciza. Yesu ashimwe. Uhere mu tuntu duto duto ukora iciza. Ukora iciza. Haleluya. Imana yacu ni Imana igira neza. Uyu mugabo Moridekayi ngo igitabo gitangwa batubwira ngo yari yicaye ku kirimba. Ariko iki gitabo cha Esteri gitangwa kitubwira ko Moridekayi yari icegera cy'umwami. Haleluya. Yari icegera cy'umwami. Mwene data, ndakwifuriza gushigwa hejuru n'Imana. Umuryango wugaye Imana iwugurure. Ahatari inzira Imana ihaca inzira. Ivyapfuye Imana ibizure. Ubwoba buguheremwo. Wumve ko by'ukuri ushigikiwe n'Imana. Icyo usabwa ni ukudatanga ikibanza cy'Imana mu mutima wawe. Ushaka kuba usugerejwe, reka Imana yitwa Imana. Ushaka kuvuga ati ku mwaka wa 3 birarangira, oya, ntuzopfa uzobaho. Haleluya. Ushaka kuvuga ati birananiye kwihangana, ihangane. Hari kuvuga ngo imyaka ibaye 10. Imana iharura ibihe gute? Ngo umunsi umwe iminsi 1000 imbere y'Imana n'umunsi umwe. Haleluya. Rero bene data, Imana ikugirira neza ntikwandikira ngo ngiye kukugirira neza. Nta n'abantu yandikira. Wewe uraryama mugabo uvyuka Imana yaguhinduriye amateka. Rero niwiyanduze. Abarundi baravuga ngo uheza guhemuka ibigori bikagira gute? Bikera. Burya n'ubwami bw'Imana tegereza. Ntuharure imyaka 10 kuko imyaka 10 imbere y'Imana n'akantu gato. Imana ashaka kukurindiriza umwaka wa 10 ukagera ku mwaka wa 10 bugaca amateka yawe yahindutse. Ko dufise Imana ihindura amateka. Haleluya. 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 Imana ibuza umwami Tiro. Imaze kumubuza Tiro, bamubwira ati uyu mugabo naco yahawe. Umwami biramwanga, arabaza ati ninde ari ngaho mu kigo? Baramubwira ati Hamani ni waje. Ati muhamagaraze hano. Hamani yinjiye, umwami aramubwira ati mbega umuntu Imana ishatse, umuntu umwami ashize hejuru bo mukorera iki? Hamani nawe ati umuntu umwami ashize hejuru ubwa mbere bo muhinyambara abami. Ya muzu ya mbere y'umwami. Ikindi bo muronderera ifarasi imwe kabisa, imwe iciribatsi muri zimu umwami agenderako. Ikigira gatatu bo mwambika urugori bw'umwami. Hamani ko yavuga ati mbega hari undi muntu Imana umwami yokuza atari jewe? Hari undi muntu yemewe kino gihe imbere y'umwami atari jewe? Cyo gituma yahize ibintu bikomakomeye. Inyambara abami.
V8 V10 sinzi ngira hari itarasohoka. Inyambara abami. Umwami aramubwira ati hari umugabo yama yicara ku kirimba yitwa Moridekayi. Murondera hari umuhagurutse ku kirimba. Ivyo nyene wavuze ubimukorere. Haleluya. Yesu ashimwe. Umugabo yitwa Moridekayi araza bamwambika inyambara abantu. Bamushira ku farasi imwe ampere umwami agenderako. Bamwambika urugori rw'ubwami. Moridekayi niwe yagiye aravuga ati nguyu w'Imana, nguyu umwami ashize hejuru. Niwe nyene yagiye arapiblia ivyo gushigwa hejuru kwa Moridekayi. Haleluya. Mwene data witega Imana. Haleluya. Niwiyanduze kubusa. Ntuvuge ngo imyaka iragiye. Ntuvuge ngo imyaka ibaye myinshi. Igitondo kimwe amateka ya Moridekayi arahinduka. Igitondo kimwe amateka yawe arahinduka. Haleluya. Kandi rero iyi Imana ibikoze nta banga ribamo. Kurya ushobora gusuzugurikira ahabona, niko n'iyi Imana ibikoze ibikorera ahabona. Bibiliya ivuga ngo Hamani yatashe iwe afyuye umunwa, Moridekayi ataha ku kirimba. Haleluya. Dukomere Imana amashyi menshi. Ijambo nakuzaniye mwene data ni ijambo ryo kugutera intege. Kuko iyi Imana yaduhamagaye ni Imana ishira hejuru. Haleluya. Ni Imana ishira hejuru. Mu buryo bucanye ubundi dufise Imana iyo wagendanye nayo touta iraguhindurira amateka. Dawidi aravuga ati sindabona umugororotsi yahebwe. Yesu ashimwe. Cyane uruvyaro rwiwe ngo rusegerereze. Burya abantu bagendanye n'Imana mu kuri ntibapfa rubi. Haba mu vyabo no bugingo ndetse no mu maherezo yabo. Abana babo ntibapfa rubi. Kuko iyi Imana dusenga, Imana yaduhamagaye ni Imana y'ukuri. Naho umuntu yobesha Imana ntibesha. Naho umuntu yohemuka Imana ntihemuka. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngo ni Imana ikura umwe hejuru kamushira hasi, igakura uwundi hasi kamushira hejuru. Dukomere iyo Mana amashyi menshi. Haleluya. Tuvyaguruke kugira ngo dusenge turangiza. Rero Imana iriteguye kukugira neza mwene data. Ariko ico gusuzuma, mbega ntaco wahaye intebe yayo. Uyu mugabo Moridekayi yanga gushira ikintu cyose mu kibanza c'Imana. Birashaka kugusaba kubabara, birashaka kugusaba kurara ubusa, birashaka kugusaba kwanywa, birashaka kugusaba ikiguzi. Haleluya. Amen. Haleluya. Ariko ntutange intebe y'Imana yo mu mutima wawe. Ikindi kigira kabiri, ukorere benshi. Witwararika ishengero. Yesu yitwararitse bose. Moridekayi yitwararika ubwoko bw'Imana. Ico usabwa no kwitwararika bera, itwararika ishengero. Ikigira kabiri, witwararike iciza mu buryo bwose. Haleluya. Nakitwa gato ugakorereko. Amen. Kora iciza mu buryo bwose. Amen. Rero reka tuduze amaboko yacu. Tugiye gufata akanya ko gusenga. Sinzi ico wunamira. Sinzi ico washize imbere. Hari ico waharaniye kuzoshikira. Ushobora kuri kuragishikira uciye mu vyaha.
hari akazi ugambiriye, ushobora kuba ugategerereje mu cyaha, ushobora kuba utegerereje ibintu bitandukanye mu gushyira hejuru, kwikubita imbere y'umuntu mu byaha. ushobora kuba wiyumvira ku by'iwawe gusa, ushobora kuba uraba ibintu bimwe na bimwe ukavuga ngo ntibikuraba kandi hari icyo Imana yo gukoresha. Ndagomba tugaruke ku Mana. Aleluya. Uduze ibiganza byawe wisengere. Ushobora kuba wacitse intege kino gihe, ushobora kuba wumva uri kure y'Imana, ushobora kuba wumva by'ukuri warazibiye. Uyu ni umunsi wo kugaruka ku Mana. Yesu ashimwe. Tugiye kuduza ibiganza twese. Ijambo tugiye kuvuga ati Mana uri Imana nyamana. Ni wewe Mana. Duza ibiganza byawe. Dusenyure ivyo twubatse muri twe. Senyura ikintu cyose coba cyubatswe mu mutima wawe nk'ikigirwa Mana. Mutima wawe ushobora kuba warahubatse umuntu, yaba umusore, yaba inkumi, yaba umugore, yaba umugabo. Ushobora kuba ari umuntu wubatse mu mutima wawe, ukamwubaka mu ntebe y'Imana, mu kibanza cy'Imana cyo mu mutima wawe. Bihindure uvuga ati Mana uri Imana nyamana. Vyature, ndashaka kumva abahizi bavyatura. Semerera n'ijwi ryawe, ntuvyatuze ijwi rito. Duza ijwi ryawe, duza ijwi ryawe. Vuga ati Mana uri kibirengeye, Mana usumba vyose. Mana nje kukwimika kandi ndakwimitse mu mutima waje. Ni wowe Mana nyamana. Yibwire nigira karimbi, nisaza nicegwa. Kumbure wiyumvira ko yacerewe nicegwa, wiyumvira ko yataye igihe nita igihe. Hanyuma y'ivyo yiteguye kukugirira neza. Senga, 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 senga. Unyonga sawe senga nusamare. Aho niho wagendeye mu Kigobe ko isumba byose. Siga
turisengeye. Ndakweretse uyu yatakaye agatakarira muri byinshi. Ugarukana amaso yacu ku ishengero ryawe Mana. Uduha umutima wo kwingingira abandi, umutima wo kwitwararika ibyawe Mwana. Turabona Moridekayi waramugendeye umushyira hejuru kuko yitwararitse ihanga ryose. Umuntu wese kugira umutima w'abandi, kugira umutima w'ishengero. Ndasenze Mana dusenga kugira ngo uduhe umutima wo gukora iciza mu bintu byose. Reka dukomere Imana amashyi menshi.